n'umunsi turamara igitabo cyacu cya Malachie n'umunsi tuza kuvuga kuri dispute ya gatanu tuvuze dispute impari twavuze n'igitabo cya Malachie cyanditswe mu buryo bw'impari hagati y'Uhoraho n'abantu biwe aho Uhoraho aburanye abantu biwe kugira ngo bashikane ahantu bashobora kunagurwa. Impari y'uno munsi iva mu gice cya gatatu kuva ku murongo wa gatandatu gushika kwa 12. Ku murongo w'indwi niho hariho novuga ni iyo mpari igaragara gusumba kuko ngo handitse ngo uhereye mu bihe by'abasokuruza muhora mukevya mugata amabwirizwa yanje ntimuyitondere ni mungaruke ko nanje nzobagarukako. Hanyuma abisirayeli baca baharira ati none twogaruka mu buryo ki? Ora gacabwira ati ni mungaruke ko mu buryo bwo gutanga amashikanwa, mu buryo bwo gutanga ivyanyu. Ikiyo ni ikiganiro gikomeye tuza kumera nk'abatebera ku gatondo. Kweke ikiganiro kijanye n'amafaranga kigarutse muri teme ya restauration spirituelle, muri teme ijanye no kunagurwa mu buryo bw'impemu. Tuje gutabura yuko ubwambere na mbere Malachie canke Malaki nuko bamwe bamwiyumvira ngo numuvugishwa ibigira 10 n'amashikanwa sivyo na gatoya. Numuvugishwa wa restauration winagurwa ryo mu buryo bw'impemu. Nta nubwo atebera cyane kuri bino bintu gusumba uko yagiye aravuga ibindi bitandukanye. Hari umwanditsi yigeze kuvuga ati mu bisanzwe Malachie n'umuntu aguma ngitabo ciwe aguma agaruka kubijanye n'isezerano hagati y'Uhoraho n'abantu biwe kuje n'ingene bayihimbaza bakwiye kuyimbaza mu buryo nyakuri l'adoration. Hanyuma agaruka kubijanye n'inyifato conduite éthique ati mu nyuma agaruka kubijanye n'ivyizigiro vya kazoza by'iryo hanga. Ati amateme ane aguma agaruka mu gitabo ca Malachie. Nongende asubiremwo alliance hagati y'Imana n'ubwoko bwayo, adoration ingene batanga ibimazi mu mutima wo kandi mu buryo buhesha Imana icubahiro. Ubwa gatatu inyifato yabo y'inyuma conduite éthique. Ubwa kane ikintu kijanye na kazoza kabo tuzohava tunarangiriza ko turavuga imirongo ya nyuma y'igitabo ca Malachie ingene Uhoraho agiye kuza gusera urubanza rwiwe no gutanga impera ku bagororotsi ari nayo dispute ya nyuma ya gatandatu. Ariko uno munsi twavuze ku kintu kijanye n'amafaranga kubera iki? Nuko umutima unaguwe, umutima unagutse mu buryo bw'impemu. Ntunaguka hose kiretse mu mufuko, ntunaguka hose kiretse amafaranga. Abantu batari bakenya bihora bintangaza umuntu ashobora kuvuga akagaragaza ibimenyetso byose nkaho umenga umukristo mwiza akunda Imana, ariko hagera ku mafaranga yiwe agaca bundi muntu. N'undi munsi mwahuriye kuri iyo domaine y'amahera ukabona umenga n'undi muntu musuye kandi guhura. Ivyo uko mwese muririmbana muri korale, ivyo uko ari pastori wawe, ivyo uko ari umujenama wo muri eglise, ivyo uko ari wa wundi ahora guhezagira, burya arabundi muntu ukamuyoberwa hageze ikintu kijanye n'amafaranga. Mu by'ukuri iki ni kimwe mu bitwereka yuko nimba umuntu akwiye kunaguka, nimba ari bitwereka ko umuntu yanagutse, ico kintu nyene gikunda gutuma umuntu abundi muntu ahinduka tukamuyoberwa. Ico nyene kiri mu bintu vya mbere tumurabirako. Mu bisanzwe igihe Yesu yaza gutanga inyigisho ziwe ngo dusanga mu bitabo by'ubutumwa bwiza, abahinga bavuga ati Yesu yavuze ku mafaranga gusumba uko yavuze ku kindi kintu icarico cose. Ati yavuze ku mafaranga gusumba uko yavuze ku ijuru n'umuriro. Ayo mateme yose yashize hamwe cyaje gusenga cyaje kwizera. Rero nashaka uno munsi tumere nk'abatebera gatonya kuri kino gisumwa cacu cagarutse ku bijanye no gutanga. Hari umurongo wa gatandatu uvuga ngo kuko je Uhoraho ataho mpinduka. N'umurongo bamwe bakunda gufatanya n'ino mpari doje kuvuga gatanu, abandi bakayifatanya n'impari twahejeje ya kane ivuga ingene Uhoraho azosubira kandi kugira imbabazi abisirayeli akabanagura. Timbega uyu murongo tuwufatanye n'impari ya kane canke tuwumanure hasi impari ya gatanu? Kuri bamwe uyu murongo wa gatandatu kuko je Uhoraho ataho mpinduka wo duga hejuru ku mpari ya kane kwa ni Uhoraho ariko aravuga yuko kubera Uhoraho adahinduka ku isezerano ryiwe azogira imbabazi abisirayeli akaza kubanagura. Kandi nayo mpamvu yarungitse Yesu Kristo nkuza kunagura igisezerano abisirayeli bari bononye bari bishe bwo gutumvira kwabo.
ariko abandi nabo bati kumbura uyu murongo wa gatandatu urakwiye gufatana n'ikibazo kijanye n'amafaranga kugira ngo kumbure Malachie ashaka kwerekana yuko Imana atawigeze ihinduka, yamye yifuza ko abantu bayitangira ibimazi bishitse, yamye yifuza ko abantu bayihereza ku mitima yabo imyaka yose, ko ivyabo bigaragaza umutima uyubaha kandi uyikunda, ko kimwe mu vyerekana ko Imana yiteze ko abantu bakoresha ivyabo kubw'icubahiro c'Imana ari uko Imana idahinduka. Kuko Imana idahinduka nta namwe yigera itureka ngo twigenge no kubijanye n'ivyo dutunze. Sinzi abari baranyumviriza aho babona uyu murongo woja mugabo ntakiza guhinduka kinini. Reka mbere ko baranyumviriza kino kibazo cyo ko Imana yahindutse kirakunda gukora kubijanye no gutanga. Haravuga bati Imana kera yarasaba abantu bigira 10 ariko unye nikibasa bigira 10 ati nukuri umuntu ashatse aratanga cyane ntatange ati uko nitukiri mu vyageze byo mu isezerano rya kera. Ngashaka kuvuga ikintu kimwe mu mwanya ndaza kuvuga mu isezerano rishasha dutanga, ariko ndabwira ikintu kimwe, Imana yacu ntiyahindutse, ntihinduka. Nubwo ingene dushira mu ngiro ijambo ry'Imana riko ratubwira bishobogira amashusho atandukanye, ariko umutima wavyo uri nyuma y'ico cagezwe utegeza kugaragara igihe cyose, kandi tuteza gutanga inyishu urunganwe ubwo ari bwo bwose kijanye n'ivyo dutunze. Rero Imana yacu ntihinduka, ntiyasavye abantu bamwe rya kera ngo batange ibigira 10 hanyuma bamwe izino rishasha babwira ati mwebwe ni mwigenza uko mushatse. Nivyo ntitubikora nkaho mu isezerano rya kera, mugabo kandi uyu muhamagaro wo gukoresha ivyo dutunze kubw'Imana urabandanya mu isezerano rishasha, kuko Imana yacu ntihinduka. Niyo mpamvu twabibonye ku murongo wa gatandatu, kandi niyumvira yuko tubifatanije uyu murongo wa gatandatu tufatanije na nino mpari ijanye n'ivyo gutanga ari ikintu ciza. Ubu rero nashaka mere nkuvuga gatonyi, mbega mu isezerano rishasha dukwiye gutanga gute, mbega dukwiye gukoresha ivyo dutunze gute. Ubwa mbere na mbere ivyizegwa biturongora mu gutanga mu isezerano rishasha no bavuga ko bizunguruka ku butumwa bwiza gusumba ijambo ryitwa ibyagezwe. Abisirayeli bararongorwa n'ivyo Uhoraho yabwirije, ariko mu isezerano rishasha hari ikintu citwa ubuntu bw'Imana bwagaragaye muri Kristo Yesu, ibyo twita ubutumwa bwiza. Ivyo nivyo bidusunikira gutanga, ivyo vyizegwa bihagaze ku buntu twagiriwe muri Kristo Yesu nivyo bidusunika mu isezerano rishasha gutanga. Tuzagaruka inshuro nyinshi cyane mu Bikorinto ba kabiri igice 8 aho Paulo yariko arasaba Abikorinto gutanga, ariko mvuga imirongo mikeya. Yariko arabwira Abikorinto gutanga, Paulo akoresha ijambo ubuntu inshuro nyinshi. Nk'akarero umurongo wa mbere, bene data turabamenyesha ubuntu bw'Imana amashengero y'i Makedoniya yagiriwe. Mu musuravye ubwo buntu aravuga n'ubuntu bujanye no gutanga. Umurongo w'indwi havuga ngo ariko nk'uko murushiza kugira vyose ukwizera, amajambo, ubwenge, umwete mwinshi n'urukundo mudukunda, ni murushize no kugira ubwo buntu nabwo. Ni kuvuga ko Paulo akavuga ati Abikorinto, nimba muri shengero rigaragara mu kwizera, nimba muri shengero rikuze mu ijambo ry'Imana, nimba mufise umwete mwinshi, nimba muzi urukundo, reka rero na kino kintu kigaragara kijanye no gutanga. Nimwe abantu bavuga ngo turaciye ubwenge tuzi byinshi ngo dufise umwete, reka n'ikintu kijanye no gutanga kigaragara. Mugana ntacita irindi zina, acita ngo kugira ubuntu navyo bigaragare muri mwe. Kugira ubuntu rero ni gutanga amafaranga, ni gutanga ibyacu. Tubona koresha ijambo kandi ubuntu. Igice 18 ku murongo wa 19 avuga ngo kandi si ico gusa, ariko na kare uwo niwe yatoranijwe n'amashengero kwama ajana natwe kubw'igikorwa c'ubuntu dukora. Ico gikorwa c'ubuntu ni igikorwa co gutoza amashikanwa mu mashengero atandukanye ngo ayirungikire gushigikira ishengero ry'i Yerusalemu. Kubera iki Paulo aguma akoresha ijambo igikorwa c'ubuntu, ibikorwa vy'ubuntu, ariko avuga amafaranga? Nuko effective mu izina rishasha ubuntu twagiriwe muri Kristo Yesu nibwo budusunika ingene dutanga, ku buryo ivyo dutanze vyitwa ibikorwa bisunitswe n'ubuntu bw'Imana bukorera muri twebwe kandi twagiriwe muri Kristo Yesu. Rero iki ni ikintu gikomeye cyane kidusunika iyo turiko turatanga. Ubwa kabiri, kubera iki dutanga?
twabonye ngene dutanga mu buryo bwubakiye ku vyizegwa bw'ubuntu twagiriwe muri Kristo Yesu. Uko umuntu atahura ubutumwa bwiza, uko umuntu atahura ubuntu yagiriwe muri Kristo Yesu, niko atanga. Ubwa kabiri, impamvu zitandukanye zishobora gutuma umuntu atanga. Reka turabe gatonya impamvu nka zitatu zikomeye. Ubwa mbere, iyo umuntu atanga kugira ngo aheshe Imana icubahiro. Abikorino ba kabiri, tubereka abagaruka ku bikorino ba kabiri, igice ca kabiri ku murongo wa 13, murambabarira, muratwa igice c'8 nyene. Abikorino ahanyene muri ca gitabo cacu turavuga ca Abikorino, igice c'9 ku murongo wa 13, murambabarira, igice c'9 ku murongo wa 13 avuga ngo reka dusome umurongo wa 12 murambabarira. Kuko igikorwa c'uko kugabura kitamara ubworo bw'abera gusa, ariko kandi kirushiriza gushimisha Imana muri benshi. Abikorino ba kabiri 9 ku murongo wa 12 avuga ko ibikorwa Abikorino bakora bishimisha Imana. Hariya mu gitabo c'Abifilipi, mu gitabo c'Abifilipi Paulo arasubira kandi akavuga ati umurongo wa 18 igice ca 4 aravuga ngo ariko ndafise ibinkwiye vyose, ndafise umurengera, ndahaze, kuko mpawe na Epafrodito ivyo mwarungitse. Aca vyita ngo ni umubabwe umota neza, ikimazi cemewe gihimbara Imana. Iyo dutanze tuba turiko turahimbaza. Niyo mpamvu mashengera mwamwe atari vyiza ko abantu batandukanye ngo hari umwanya wo guhimbaza, wo kwadora, n'umwanya w'ijambo ry'Imana, n'umwanya w'amashikanwa. Mu vy'ukuri ibikorwa byose bikorerwa mu ishengero, ce sont les actes d'adoration. Duhimbaza Imana biciye mu kumva ijambo ry'Imana, mu kuryumvira. Duhimbaza Imana biciye mu gutanga ibyacu mu ishengero. Ujya mwanya wo gutanga amashikanwa, tuba dukeneye kubwira ishengero yuko ririko rirahimbaza Imana biciye mu vyo batunze. Ubwa kabiri, nashaka kubabwira yuko iyo dutanze tuba turiko turarondera kwigana Imana ariyo muhanyi w'ubuntu n'imbabazi yatugiriye muri Kristo Yesu gusumba ikindi kintu cyose. Paulo kwandikira Abanyefeso 5 ku murongo wa 2 avuga ati 5 ku murongo wa 1 no wa 2 avuga ati nuko rero mwigane Imana nk'abana ikunda. Reka twigane Imana nk'abana ikunda. Yesu aravuga ati mube agahore kuko so mu ijuru aragahore. Iyo umuntu ariko aratanga hari ikintu gikoreka, ari gitangaza Imana ikora, ikigumi mushushanya na Yesu Kristo. Wa mutima w'urukundo, wa mutima w'Imana w'ubuntu n'imbabazi no kugira neza. Iyo dutanze ibyacu, Imana ikoresha ico gikorwa mu kurushiza kudushushanya na kamiremire kayo k'urukundo n'imbabazi n'ubuntu no kugira neza. Ubwa gatatu, iyo dutanze ibyacu tuba turiko turashigikira ubutumwa bwiza. Iyo dutanze ibyacu tuba turiko turashigikira ubutumwa bwiza. Reka murabe ingene Paulo abivuga ngaha igice 9 ku murongo wa 13, arerekana ingene nimba twizera bwa butumwa bwiza, iyo dutanze ibyacu tuba turiko turashigikira ubwo butumwa bwiza, tuba turiko turaserura ubwo butumwa bwiza, tuba turiko turavuga ubwo butumwa bwiza. Murongo wa 13, kuko uburyo mwigenjeje neza muri uko kugabura, munyumvirize neza, bwatumye bahimbaza Imana. Twavuze adoration, mugabo kandi umvirize ngo bahimbaza Imana yuko mu kuyumvira mwatura ubutumwa bwiza bwa Kristo, kandi yuko mwagize ubuntu bwinshi bwo kubafasha no gufasha abandi. Niyo dutanze ibyacu ngo tuba turiko twatura ubutumwa bwiza, tuba turiko dushingira intaye ubutumwa bwiza. Paulo ariko arashimira Abifilipi ingene bamubaye hafi. Igice ca mbere umurongo wa 5 n'umurongo w'7 urabona ingene agaruka kuri aya majambo avuga ati mwafatanije nanje urugamba rwo gukwiragiza ubutumwa bwiza. Umurongo wa 5 n'uw'7, kuko mwafatanije nanje gukwiza ubutumwa bwiza muhereye ku munsi wa mbere mugashitsa n'ubu. Umurongo w'7, nanje birambereye kubiyumvira ko gutyo mwese, kuko ndabafise mu mutima, kuko mu ngoyi zanje no mu kugwanira ubutumwa bwiza no kubutsimbataza mwese musangiye nanje ubuntu bw'Imana. Paulo avuga yuko abantu bo muri Filipi basangiye nawe
urugamba rwo kurwanira ubutumwa bwiza no kubutsimbataza. Iyo dutanze ibyacu tuba turiko turerekana ko twizera ubutumwa bwiza, kandi tuba turiko twifuza yuko ubwo buryo bukoreshwa kugira ngo ubutumwa bwiza butsimbatare kandi bukwiragizwe aho butarashika, butsimbatare aho bwashitse. Izi ni impamvu zitatu zikomeye cyane zidutuma dutanga ibyacu kandi Imana igahabwa icubahiro. Ikibazo ni mbega hari impera Imana itanga kuri abo bantu batanze? Mbega kimwe mu bituma dutanga ntihoba harimo impera? Ikintu sinagishize mu bintu bituma dutanga ubwa mbere na mbere, kuko ikintu gituma ubwa mbere natanga si impera y'ibintu azoronkera ngaha ku isi, ariko no gushana na Kristo ni impera, no guhesha Imana icubahiro ukayinezererwa mu gutsimbataza ubutumwa bwiza bihesha Imana icubahiro, niyo ni impera. Ariko dusanga hari ibintu byinshi Imana isezerana tudakwiye kwirengagiza. Mu byakozwe nka 2:35 Pawulo ariko arasezera abakuru b'Efeso ababwira ngo mwibuke amajambo Yesu Kristo yavuze yuko gutanga bizana umugisha gusumba guhabwa. Hano mu Bikorinto naho nyene tubona Pawulo agaruka ku bijanye n'ingene Imana ihezagira uba yatanze. Abikorinto ba kabiri igice c'9 umurongo w'8, kandi Imana ishobora kubasesekaza ku buntu bwose kugira ngo murushirize gukora ivyiza mufise ibibahagije vyose. Abifilipi 4 ku murongo wa 19 naho nyene Pawulo avuga ati kandi Imana yanje izobamara ubukene bwanyu bwose nk'uko itunga ry'ubwiza ryayo riri muri Kristo Yesu. Amen. Tukivuga ibidutuma dutanga turakwiye kongera ko yuko Imana itera intege abatanga yuko umugisha wayo uba kuri bo. Ariko harabigishijwe yuko iyo umuntu atanze bike aca yirunkera agatunga ibindi bintu byinshi, naho umenga umuntu atanga nk'uri koragira investissement yo kuzironka ibindi bintu byinshi hano ku isi, aho umutima ntuba ari wo. Tumaze kuvuga ko impamvu zikomeye zituma umuntu atanga ari kugira ngo aheshe Imana icubahiro, ari kugira ngo ashushanywe n'Imana y'urukundo n'imbabazi, ari kugira ngo ashigikire ubutumwa bwiza kandi abutsimbataze. Aya masezerano ajanye n'ingene Imana izoduhezagira n'ama encouragement ni ibintu Imana ikoresha mu gutera intege uri ko aratanga, ariko nikwiye kuba intumbero ya mbere idusunikira ku gutanga. Dusanga tudakwiye gusunikwa no gutanga ibyacu nkaho umenga umuntu ariko aravunja ibintu vyo ngaha ku isi, kuko uwo mugisha Imana isezerana hari igihe uguheza mu buryo bufatika, mu buryo bw'ibintu, naho nyene ivyo bintu kugira ngo ivyo bintu wongere ubikoreshe gusumba mu butumwa bwiza bwushikira abandi bantu benshi no gushikira ubutumwa bwiza. Kandi uwo mugisha kaguhereza mu buryo butandukanye, mu buryo bw'igumbagumba, mu buryo bw'imigenderanire, mu buryo bw'inshuti, mu buryo bw'imiryango, bw'abagenzi, mu buryo bw'imhemu n'ibindi bitandukanye. Ariko Imana irasezerana ko umugisha wayo uba ku batanga by'ukuri. Turiko turarangiza twibutse mbega umuntu akwiye gutanga mu buryo bumeze gute. Igitabo cyacu c'Abikorinto ba kabiri igice 18-9 nashaka ariko barankurikirana bafise Bibiliya zabo bakurikirane. Imana yifuza ko dutangana umunezero. Igice 9 ku murongo w'7, igice 18 ku murongo wa 2. Irifuza ko dutangana urukundo. Igice 18 ku murongo wa 10 gushika 12, igice 18 gushika ku murongo wa 24. Dutange harimo ikiguzi no kwiyanka no kwigora. Abikorinto ba kabiri igice 18 ku murongo wa 3. Dutange twavyumviriye twabigambiriye. Igice 9 ku murongo wa 3 no 5, igice 18 ku murongo wa 21. Turiko turarangiza tubaza ikibazo, mbega umuntu akwiye gutanga hehe? Akwiye gutanga hehe? Nashaka nishuro kino kibazo ndiko ndanyarutsa. Ubwa mbere na mbere umuntu akwiye gutanga mu ishengero arimwo. Iyo umuntu ariko atanga mu ishengero lokale arimwo, ariko ashirika yerekwa ry'iryo shengero, nimbiye ko ry'ishengero rishingiye ku butumwa bwiza, ariko ashirika ubutumwa bwiza ahari asengera. Ubwa kabiri abariko arashigikira abakozi b'Imana bamugaburira ijambo ry'Imana. Timoteyo wa mbere igice 5 ku murongo wa 17 gushika ku murongo wa 18. Ariko kandi Imana iduhamagara gutanga odora y'ishengero ryacu, kuko tuvuze ishengero harimo ishengero aho dusengera, hari n'ishengero ryagutse umubiri wa Kristo. Nk'akarero Abikorinto ba kabiri 18 tubona ishengero ry'Ikorinto riko riratanga amafaranga kugira ngo amafaranga azagenda ashigikire ikindi gikorwa, irindi shengero ry'i Yerusalemu. Rero dusanga Imana yifuza ko dushobora gutanga ibyacu kugira ngo dushigikire
amaministeri atandukanye, amabanga atandukanye, ibindi bintu byose ko birakorwa bishobora gutuma vyunganira ikwiragizwa n'itsimbatazwa ry'ubutumwa bwiza mw'isi. Bwa gatatu turakwiye gutanga, turatanga dushigikira abamisiyonari mu buryo bw'umwihariko. Tubisanga hariya anye mu gice Filipi ca 4 ku murongo wa 14. Turarangiza turakwiye gutanga ivyacu kugira ngo dushigikire abantu bababaye n'abatobakijijwe, abantu bababaye bariko baraca mu bibazo, haba mu kibano cacu canke mu organisation afasha abantu bari mu bibazo, abantu bariko barashikira impazwa mu buzima bwa misi yose badafise ikibarengukako. Naho nyene turakwiye gutanga ivyacu. Nashaka ndangize ndabashimira yuko aya majambo nitwayashira mu ngiro vy'ukuri mu mutima ukangutse, Imana izohabwa icubahiro kandi natwebwe ubwacu bizotugarukana ko umunezero udasanzwe wo kunyurwa mu Mana tutigeze tugira, kandi umunezero dufise mu Mana ko yatugiriye muri Kristo Yesu uzodusunikira kurushiza dutanga gusumba. Nimba uri kuranyumviriza ko taravuka ubwa kabiri, ntabwo Imana kugira ngo utange kugira ngo wironkere ijuru, wironkere agakiza. Abikora into ba kabiri umurongo 8 igice c'8 ku 5 dusanga ngo abikora ngo babanje kwihereza Imana maze ngo babona gutanga ivyabo. Ukaba kuranyumviriza utarihereza Imana, n'ibyo gutanga ivyabo bizotuma wakirwa. Ni kwizera ubuntu Imana dugiriye muri Kristo Yesu, haba biciye mu kwihereza Imana ugashobora gutanga ivyawe. Imana ibahezagire.